Sure. Basha tumegitira ubu mama yiwe. Aho wabonye ijyabonye ko aho bose tutarembye turakwiye kwinjira ubwami ntabwo nicara hariya Tantine ngo wicare ngaho. Ngo basi nicare ngaho. genda wicara ku mpera twese turarembye tukeneye kwinjira ubwami Bitewe. Ntazangiye muganga ndarenze. Urwaye gute? Mbabara umutwe nkayogo. Reka nkabira n'indugumba nyinshi maze iminsi 3 yose. Ogo bikunda mwari kumpima ko ntagoye igituba. Witwa gute? Nitwa Vivi muganga ndarenze. Ufite imyaka ingana? 89. Kari ordonance ugura iyo miti. Muganga ngane ko mpaye yo gura imiti kandi mutanapimye. Menya ngura imiti imeze gutega muganga. Wogira unyigisha akazi? Wano uje kwa muganga bakuvura? Unyigisha akazi? Genda ugura iyo miti. Miti mugabo utashe ni muganga. Ego man. Akazi kantwaresha. Turashitse dufashe no kuri kibanza no kuri yicare ararembye ingendo wicara hariya yo ari inyuma no kuri kandi amezo ibintu yararembye Okay. Come on. Tekereza washitse n'imbere. Viu? Ni saga mada. Oya si sawa muganga ndapfuye. Mugwaye gute? Ndarembye muganga. Iyo kompanya yafashe. Imaze amezi angahe yumbanya? Imaze amezi 9 muganga arenze. Uraruye neza. Umva,
Ugenda ujyane hajya gatoya. Yo. Ngera ko tubwire consultation. Canke wariyenze guharura. Oya, harenze ko imisi 15. Wishe. Yego, ndi ku kazi. Oya. Binga ukabati bebe. Ya. Yego, niyo nabisitse. Yego. Waramuye bebe. Bebe, pardon, ngira na ego turavugana nta kibazo. Siko. Ego. Shirite. Chava. Kuje bitwenga nibi. Nje ugo umuntu wari kuri tabasura hagije gukumbaza wewe. Oya, ndavuga n'umugabo. Nyasharire. Ndiza rero. Iri kwa tipe ya sana muri repetition amunsi. Uravye uramwibuka mu mwana wamukuze wanje. Ego. Hewe yashushe kuri wewe sha. Jewe? Yeah. Muganga afasha ndapfuye. Madame, ubanza urindire gato. Cyangwa genda soka hanze. Mbega, madame yonda ni yakanga. Ninda ya mbere. Ngo ni ya mbere. Na ndibitangaje. Kufyina. Ndabizi nda ya mbere ngene mufyina. Umva. Soka gato uragira mamarche tunasituvugana. Genda ugira mamarche. Inda za mbere turabaze no mucamide. Nacuba. Soka uragira mamarche hanze siko? Ego soka ugira mamarche uzura huwa nyarutse soka jewe nzinga kugire ikintangaje ntacuze cyane ikintangaje ntacuze nibyo kuyaga bicara meshu no musi tunywera he kandi jewe njabuka urabizi ko ifuro je nibaza kujya mu kipa ya fisi araya fisi kubera je nzenda he urumva rero yambwiye ko duteza kubona na swaha oui bebe biza rero hewe sigarita sigarita ko yongeye kwa iwaje ego agashaka kutambumbura ndenda ukumbura Urarimba mpaka gakora no kwishiramo thermometer.
Muganga, hari umuntu aremvye. None ndabakira muri babiri. Banza usohoke urindire mpezuyo. Muganga araremvye. Banza usohoke mbanze nakira uwa mbere wowe uce winjira uyu ayigeje. No. Muganga umuntu arapfuye. Muganga yamaze gupfa. Tera muzani. Yamaze gupfa muganga. Tera muzani. Muganga muganga ukomeye uyu arebye muganga. None ntutira mukamuzani. Muganga yenda turakwaye ko mushobo. Muganga, nikangana nakubwiye ko aremvye. Nimutera muzi ko musohoka ni. None ko mugubiteza musigiye. Musi. Oh my God. Muganga natubwira ko yamaze gupfa. Doctor, ibi bintu birababaje mukuru. Birateye intuntu n'agahinda. Sha vraiment n'ukuri muri abaganga bazima mukareka umuntu tumaze gushika ngaha kuva mu gitondo mwakiriye abantu babiri gusa. Aha twebwe natwe turarembye mu mwanya dushobora kugira ingorane ntimutubone tumeze uko. Hariho umuntu agwara agenda birababaje vraiment kubona umuntu aza kwa muganga ariho yokiriye akahagwarira. Namwe murumva ko atari ibintu byiza. C'est pas normal. Hinge fate uyu mwanya wo kubahumuriza. Sivyo? Fata umwanya wo kubahumuriza ndababwira yuko ibi bintu ngiye kubihagurukira. Eka nsabe n'ababijejwe mu gihugu bahagurukira abaganga bafise ingeso nkizi. Ingingo fashe ku bitaro ndongoye nuko telefone za WhatsApp zihagaritswe. Mu ntumbero yo kugira ngo bashobore gukorana n'imiryango wasize mu rugo bazozana bwa telefone buto buto bwo kwitabira ko gusa. Hanyuma iyindi ngingo ihambaye cyane nuko uyu muganga yari kwizamu no munsi ahagaritswe mu ntumbero zo kugira amatohoza kugira ngo tumenye neza ico urupfu rw'uyu mugwayi rwavuyeko. Ndibaza yuko nukuri kwizina ry'ibitaro mwombabarira hanyuma ibisigaye navyo ngira mwumvise ingingo zafashwe kandi zigiye kuja mu ngiro kuva uno munsi ndabivuze. Murakoze gufata iyi ngingo. None ubwo nimuzohava bazanga za ngingo mwaramufata ugasanga zihereye mu nzira. Nababwiye ati ingingo zifashwe muri no mwanya ni ntabanduka zica zija mu ngiro ubunyene. Murakoze. Ahubwo izi ngingo nizifatwe kandi ku mavuriro yose. Izi telefone n'ukuri zirarembeje. Ntibishoboka ngene umuntu yoza kuvura agaca yitwaza telefone za WhatsApp n'izindi ugasanga yibere kuri telefone yo kuvura umuntu. Bashimani yobdufashije kabisa nkatwe bw'abagwayi n'ukuri Imana yobicanye n'ukuri turashimye iyo ngingo. Kanatsinda novuga yuko uyu muganga yosubiza ibikoresho byose yarakoresha hano kwa bijejwe hanyuma afata urugendo aje muhira hanyuma ubutungane nabwo buzokora akazi kabwo. Murakoze.
Thank you.